ashatse kwerekana ati amatati yarahari yararangiye, reka ndabereke yuko na jewe nshobora kugenda mu gihugu c'u Rwanda n'umuduga nkashikayo. harimo no kuza kugira ngo werekane nawe igihagararo cawe, ico bita mu Gifaransa l'enjeu hégémonique. Kwerekana yuko igihugu ari igihugu kigendwa, ari umupaka wuguruye atangorane na zimwe zihari. Nyabugogo abayizi n'ahantu hatura iyo miduga ija mu Buganda, y'abantu bagenda gukorerayo imirimo yabo y'ubudandaje y'ibiki. Ubona ko hari abantu benshi cane baba bari hamwe. Burya Museveni ikintu kuryoherwa n'abantu benshi, ivyo bita les foules, n'ikintu akunda ko n'igihe aza mu Burundi mu 2015 yaciye aca Ingozi, aca kw'isoko y'Ingozi, araramutsa abanyagihugu ari mu muduga umengo ari muri kampanye. Bo mu Rwanda baturubitswe bashaka kuraba bati none boba bakihamiye nka kera. Irimwo Tanzania, irimwo Rwanda, rurimwo Uganda, burimwo na Sudani y'Epfo yamaze gusaba. Ni ukuvuga harimo no kuza kugira ngo werekane nawe igihagararo cawe, ico bita mu Gifaransa l'enjeu hégémonique.